umugabo w'ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu. Mu bisanzwe uko imico y'ikirundi yacu imeze, nta mugabo arira, nta mugabo yidoga, nta mugabo aserura hanze ibyamunaniye, ategerezwa kubanza kwironderera wenyine ingene yobitorera inyisho, kuko ari we serugo. Jewe rero nagira nishure mvuga nti mu bisanzwe haba abagabo mu gahinda, haba abagore mu gahinda, kuko baruzuye bariho, cyane cyane abagore nibo benshi bari mu gahinda, bose n'umwimbu wavuye ku mico n'imigenzo imwe itubahiriza bose co kimwe. Ivyo navyo bigaca mu ndero, indero abana akura ku ziko, kuko uko papa wawe so wawe yigenza mu rugo, nimba ari uwo muntu nyene agira ati jewe nije mvuga ijambo rya nyuma naho ntoba ntariko ndatumbiriza, uwo mwana w'umuhungu azukura uko nyene. Nimba mama wiwe yama yemera vyose, nibiza kugirira nabi urugo ntashobore kugira ijambo ahanuye, uwo mushinga ntahe we vyose akemera vyose, ivyo ari vyo vyose urumva ko abana bariko barasoma ibere, bakura bazi ko bizokwamuka. Iyo mico n'imigenzo rero jewe ncangira nti hariho imico n'imigenzo myiza y'ukubakirako, hariho n'iyindi twogenda turakosora buke buke, nk'iyo ikuraho ukuja inama n'ingingo, ukubahana no gushigikirana, kuko ntushobora gushigikira umuntu utumviriza ico agona. Ni ukuvuga rero ko utotegeka ngo nice ryijana kandi utari kuvugisha ukuri. Abantu babiri bagiye hamwe kubakana bakuze bose, kugira ngo urugo rurame, ni ukuvuga ko bemera ko bakuze bose, bakashigikirana, bagahanurana, bakubahana. Ivyo rero bibuze mu rugo, ka gahinda karinjira. Cyane cyane rero karakubita uwo afise intege nke kurusha uwundi. Hariho abagabo, abo bagabo bakubitwaje nibaza ko ari ukubera bafise inguvu nke kurusha umugore. None yo nkubita mfise abagore benshi baremera gukubitwa n'abagabo barusha inguvu. Nkabandi umugore nkabandusha inguvu umugabo wanje, mugabo kubera agateka nigishijwe kuko ntasuzuguza umugabo wanje, niyo yo nkubita sinda mwishure. Mbega haje umugore yakubise umugabo wewe araca mu bandi yumva nezerewe aremye. Umva wewe none ko abe abari yifuza kwico kintu nyene ari co kimwubaka, urumva niyo ngorane ihari. Rero jewe ngaha n'ukuri ngomba gushima baba bagabo mu gahinda canke abagore mu gahinda, iyo mico n'imigenzo yubaka iyo migenderanire itabashira mu itatuma biyumva bose ko ari biremwa bikwiye kubahana no gushigikirana no gusonerana. Uhuje na Yakobo hamwe yatubwira ati ivyo ari byo byose babwirizwa kuronka ahantu bahuriza, bategeza guhuza bakaba bose bubakanye kuko bakeneranye. Mugabo hariho abagabo benshi bubaka, twovuga tuti none ako gahinda k'abagabo ahanini nyakabavako, haraho kabava karashobora kuva ku kubera byakabaye kera, wa mugore agateba agahindura ingendo, agateba akanka yuko aguma hohoterwa, agatangura nawe gusubiza. Nta mugore w'ikigabo je sinigeze ndabyanga, sinigeze mvuga ngo nta mugabo w'ikigore navuze mu ntango nti hariho abagore n'abagabo barahohoterwa bose. Mugabo je nagumye mvuga nti byose ni umwimbu mubi w'imico n'imigenzo itubaka indero y'abana mu kubahana, mu gusonerana no mu gushigikirana, bakabafata umwe bakamushikira igome iyo ntare izoba intare mu rugo, ubundi nawe azobe umuntu aciye bugufi yemera byose. Umugore buriya umwana w'umwigeme barashobora kumurerera kuzohohoterwa. Mbega iki yavuze ibintu by'ukungo by'ubutungane ngo bagaca
ngo umugore akaba ari wamererwa Bafatwa neza jewe ndabizi neza bivuye muri ibi bikorwa nkora ko hariho abagore benshi ashobora kugenda kwitura ubutungane kubera yakubiswe kandi biboneka kandi bikavugwa bimwe by'abantu baza gusura ibintu gene bimeze bimwe yavuga ati turabaza n'ababanyi bakavuga bati nukuri uwo mugore arahagorewe akagenda uwo mugabo bakamupfunga kubera babibonye neza ko uwo mugore ndi kumwicaza hava mwica hakagera igihe amazeyo nk'imisi 3 canke 4 canke 7 imwe yo uwo mugore yarinze cyane uwo mugore nyine akaba ari wagenda ati munde kuri kumufunguruza kubera iki haraho biba biboneka abona neza yuko adashobora gushishikara kubaho uwo mugabo atari hari kubera iki cyane cyane ibintu by'uburyo navuze ntumugore kenshi bamurerera guhohoterwa kubera iki umuhungu iyo hagire ko arongora aragenda muruza akabwira se wiwe ati ndangiraho nubaka ngira ndongore mugabo umukobwa nawe bariko baramurerera kuzoza kuba mu itongo ry'uwundi abarindiriye gukobwa ntibamwigisha kwironderera nta nico aho mu muryango wabo bamugenera ko ari iki wiwe kizonamufasha no ico ngira cyo bikindi kiganiro urumva uno munsi twoja aho ndumugiye muri bimwe vya success ako nashaka kuvuga ako nashaka gushikako mu bisanzwe ariko aravuga yavuze ivy'ubutungane ngo abagore ngo bafashwe neza jewe rero ho sinatahuye uza amategeko aho abafashwe neza ni hehe yavuze ko umugabo n'umugore uno munsi abagore baca novuga ko bafite traitement de faveur ico navyo nico nshaka kumenya avuge neza ati mbega iyo traitement de faveur ni Bonifa kuko jewe ndabizi munyarukirize mu masegonde 30 sinzi yuko nobanza kavuga gatonya nkadamwereka bituma afise amakenga ubwa mbere na mbere iyo umugore n'umugabo bariko barahukana yego amategeko ngira ngo aravuga ati muri mu makosa n'uyu uri mu makosa n'uri utari mu makosa n'uyu mbega birashika umugore n'umugabo iyo bahukanye itongo rigahabwa umugore babagaburira umugabo nawe bakamwirukana iyo hari uva mu rugo n'uwo mugore ava mu rugo akagenda iwabo ivy'abana basigaranwa n'abande basigara kwase hariho abana batarashikana imyaka ndwi bashobora kuguma kwa mama wabo kuko batarashikana imyaka mugayo kwija imyaka agenda kwase none yogenda kwase hamba ivyo kumurera bigahabwa nyina c'est automatique oya hari naho bagira batumwana arashobora kwiturira ndavyibaza yamaze gushikana imyaka ibiri je rero umugabo sinatahuye neza aho abagore boroherezwa reka ubwa mbere na mbere umugore buriya abenshi bagira ubugeni bubaka bakoresheje ibintu byo gushira hamwe amatungo communauté de bien nayo umugore ntaca bayazanye rero iyo bahukanye baca bagabura habiri uwo mugore baramuha igice cy'itongo kweri kurya umugabo nta ivyo sinzi yuko byo babicibwa gutyo rero ico ntaratahura nuko kuntu boroherezwa ico nzi neza nuko uwo mugore yahukanye n'umugabo ntaca bafise reka agatomore mu masegonde 25 boroherezwa gute ku bagabo igihe habaye urubanza rutuma bahukana imisi yose imanza zicika zivuga yuko amatungo baronderanye bayacamwo kabiri umugore agahabwa igice umugabo agahabwa igice muri ico gihe banza habiri muri ico gihe abana umugore yahora bagwanirira kugira ngo abarere aca avuga ati kwasa kubera iki bagiye gutorana baca batorana he kwase bisigura ko umugore yatwaye ica kabiri umugabo yatwaye ica kabiri ariko abana bace baja gutorana mu ca kabiri kwase mu gihe umugore n'umugabo bavyara abana bose araba umuryango ngo babarerere hamwe ibi mu manza nyinshi niko bimeze ikindi hari
imanza z'amatungo aho dusanga mu masentare bariko baraharura amatungo umugabo yaratunze atarazana umugore, umugabo yahawe n'abavyeyi, umugabo yaronderanye n'umugore, mugabo ntibigere baharura amatungo umugore yarafise ataraja kuwo mugabo, umugore yahawe nabi wabo, umugore ayo yatoranye iwabo, bigaca bituma yaba bitubanda birebi bigaca bituma ivyari kuba ivy'umuryango bica biguma vyitwa ivy'umugore. Mugabo bagaca baja muri vya bindi vy'umuryango, ibi bakabifata nk'ibyo basangiye bose, mugabo bimwe by'umugore bikaguma ku ruhande rw'umugore. Aho naho urumva yuko ari yindi nyungu binatuma mu gihe c'igabura ry'amatungo abagore benshi bagiye mu nzira yo gusaba kwahukana, iyo abonye koko kw'iwabo yatoranye byinshi directement intambara icitangura mu rugo. Dufise abantu benshi twakoze kwa matohoza kandi biboneka. Iyo ntambara rero kuba ari kugira kingire utwiwe kuko azi neza mu mwanya wa divorce barahita bafata ibyo baronderanye babibagaburira. Mugabo urumva yuko bakingiye ivyiwe kandi n'abana bavyaranye ntibahindukira ngo baje gutorana muri vya bindi vya mama wabo, baja gutorana he kwasi. Vyerekana ko muri ico gihe biba bisa n'abaraganye ivangura mutungo ritabaye kuko ntibigeze bashira umutungo hamwe kuko wa mutungo w'iwabo w'umukenyezi ntiwigeze uja hamwe n'umutungo w'umugabo. Bica bituma ivyo nuko biri Niko ndibaza nuko biri ivyo nuko biri kuko sindi umunyamategeko uzobikenera rero azaze tumwereka amadosiye birimwo kuko twe dukorera ku madosiye par par. Abo nivyo mubona dukorera kubiboneka canke muze mukore enquête muvuge ati dushaka kumenya ukuntu babibagaburira, muzosanga ari uko. Rero aho niho hakwiye gukosoka ubwa mbere kuko bica bituma uruhande rw'umugabo ruca ruguma ari handicap kuko bafashe amatungo yiwe nivyo bayagabuye. Isa y'umugore nayo yagabuwe. Okay, reka tubandanye. Ico nzi coco dufatiye kuko tubizige ntibigenda. Niyo umugore aguze impene yiciriye muri urazi ko baragira udushira hamwe twinshi two kuziganya nuko akagura impene akayizana muri uwo muryango wabe n'umugabo n'abana biwe. Iyo mpene ntayishobora kuyitirira, iba ari y'umuryango. Rero mu gihe mu Burundi wacu bagira ubugeni bafatiye kuvanga amatungo, nta kontra baba basinye bavuge bati jewe tugize ubugeni mfise ibi nawe ugize mfise ibi, nta hantu na hamwe amategeko yoca kugira ngo agabure wowe mugabure ugumana ivyo warondeye hama umugabo agumana ivyo yarondeye kuko bagize ivanga amatungo. Reka duhanahane ivyiyumviro Karegwa na Jacques. Ivyo bintu haraho murabibona je numva umenga naje ntavyo nta hantu ndabibona. Murakoze cyane. Jewe bingira reaction kuyindi casquette tugitangura ibiganiro mwavuze yuko inkofero ari nyinshi. Yego. Nagire nishure ku nkofero y'umushingwamanza. Ivyo ahejeje gushikiriza Boniface harimo gushikuza gatoyi kuko urubanza rwose rurisa. Hanyuma iyo sentare ziriko ziraca imanza zo kugabura amatungo ni igihe haba habaye umwe mu babana yitwaye asaba yuko avana n'uwundi. Iyo mbere ni alternative ibuza ko umuntu arinda aja mu gahinda. Bisigura yuko amategeko y'u Burundi mu gitabo kigenga ingo n'imiryango yarategekanije neza ingene wumva ko agire yinjira mu gahinda ashobora gukora ibishoboka bitekanywa n'amategeko kugira ntaje muri ako gahinda. Aha hariho ico kwitura inzego z'ubutungane kugira ngo asabe ko ubutungane bumutandukanye
n'uwo muntu kuko bagihora baba bahuye ari bonyene hama bakaja gusaba inzego z'igihugu kubahuza imbere y'amategeko hageze rero gutandukana ntibavana ko bonyene ni za nzego z'igihugu nyene zigaruka Zisubira kubatandukanya. kubatandukanya rero izo nzego z'igihugu zigaruka kubatandukanya zibanza kuraba mbere zikanafata n'umwanya munini imanza za divorce ni imanza zo kwahukana ni imanza ziri mu manza zifata umwanya muremure cyane kugira ngo babanze batohoze neza banagerageze kuko sentare imbere yo gutandukanya icibijejwe nukunga kugerageza kugira ngo urwo rugo iga niyo ngingo urumva mare ko kabiri ihuye. ni ingingo iremereye cyane iyo rero babonye yuko atagishoboka kindi gisigaye kuko biva kuri byinshi mwigeze gucishamo ikintu ca deviance sociale umuntu socialement b'umudevia akaba ikigaba hamwe biboneka yuko uwo muntu atagishobora no kuzezwa na ya mabanga yo kwitwa umugabo mu rugo kandi ivyo mu bitwandiko avyumve Boniface hariho abantu barungikwa mu gahinda n'ingingo z'ubutungane kuko harategekanywa la déchéance de l'autorité parentale sentare ikakwaka uburenganzira bwo kwitwa umugabo mu rugo iwawe kubera ingene uba warigenjeje bakavuga bati uwucitse serugo w'urugo n'umugore wawe iyo n'indi kategori y'abarungikwa mu gahinda n'ingingo z'ubutungane biba bivuye ku matohoza aba yakozwe akomeye cyane rero iyo hageze guca imanza zijanye no kwahukana sentare iba yafashe umwanya igatohoza ikabona itaba abantu nta kindi gisigaye no kubatandukanya baca basigara baraba inyungu z'abana mbega niyo aba bantu twabatandukanye umwe azoja iyo yavuye uwundi aje iyo yari igihe imbere yuko bahura ababavuyemo nabo bazoja tubashirahe aho rero haca habaho ingingo y'ukurondera haca habaho ingingo yo guha abana swat nyina wabo igihe amakosa yatumye bavana abari ku mugabo canke abana bakabaha se wabo igihe amakosa yatumye bavana bari kuri nyina wabo canke sentare igafata ingingo yuko atanumwe iha abana muri abo babiri igihe ibona yuko bose bamaze kuja muri ya kategori y'abadeviants sociaux batagishoboye kurera abana kuko babirabaho umuntu ashobora kubaka akomeye ameze neza mu nyuma agacika imborego itamenya niyitaha ivy'ubuzima byose akavyorosha n'umugore bakibanira gutyo kandi bo bakaguma bakundana hagati yabo mugabo badashobora kurera abana iyo sentare rero yinjiyemo ivyo byose irabiraba hama ikavuga iti aba bana tubahaye uwundi muryango hariho abana rero baregwa na sentare baregwa n'ubutungane hama ubutungane kubera ko atari umuryango bubaplasa mu ma institution aho abana bareregwa canke mu yindi miryango yemeye gushobora kurera abo bana nuko bigenda ariko ibi yaravuze ya generalije cane nta mategeko ahari abikora karegwa nibaza ko uratahuye canke mbaze ntaco na urumva ivyo yaratubwiye nagomba wewe imico n'akaranga nakubwiye ko ahanini ni naco catumye tukwikorako ibi bintu vyumvise haraho wari bwabibone kuko umunyamategeko wewe numvise vyadusiguriye Madame Clemence nabonye ko nawe nyine wamenga hari confusion totale na je sinariko ndumva neza ivyo ariko aravuga ko ntawo ndabibona jewe ntakubesha nakubwiye uko naguye mvuga niko mvyuka mvuga jewe numiwe aho bwarabona ko naje nabumuye bwari kuba bwafutse umunwa byagenze neza cyane jewe naho ikiganiro twari dukwiye kugisozerera ngaha Boniface tukamutwara ahantu na yarahamutse kandi ibi byo guhamuka byose ni bimwe ya Mfasoni yabivuze twese twagiye turabigaruka ko imico yacu yarahuye n'isanganya ni mico navuga ko isinzikaye mu bisata bitari bike hari hakwiye kuba mbere ikoraniro kaminuza kunagura imico yacu aya mategeko twagiye turakira avuye mu mico y'abandi twayita amakode twayita amalwa twayita ibindi n'ibindi aya mategeko hari ivyo yakijije bike n'ivyo yishe vyinshi turavye nk'ingene urugo kuko vyose hanye
ikintu kiri hagati na hagati mu byo turiko turavuga byose bihera hehe mu rugo. Ibwirizwa shingiro ryacu ry'u Burundi riravuga yuko umushinge n'ishingiro n'inkingi z'igihugu ari umuryango. Uwo muryango nawo turiko turavuga ni rwa rugo rw'umugabo yubakana n'umugore hama bakazovyara abana canke ntibabavyare, kuko bashobora kutagira abana bwaro kaguma ari urugo. Uko urugo rw'abarundi rero rwubakwa kera n'ukuntu rwubakwa uyu munsi hariho itandukaniro. Ibyo byose byo kuja kugenda gusinyiranira ngo dusinye ko tuzobana gutya ngo ibi nibi ivyo nivyo vyatumye kwahukana bigwira. Abantu basigaye bikoramwo ibiharuro vyinshi akaraba ati kurya muntu rero akerebutse ndazi naho tuvuze ko tuzoshira hamwe tuzogabura ivyo twarondereye hamwe arakerebutse yazorondera byinshi arafise umwete n'ubwira azorondera byinshi reka ndamureke ndamushigikire mbere nje ndamwoza kubirenga atashe ndindire yuko bizogwira hama nzoce nigira mbere n'abana aho jenge nakubwiza ukuri jewe ukuri guca muziko ntigusha nashanga gushigikira ijana kwijana nico gituma mutora ijana kwijana ni vyiza muratanguye guhuza oya turahuza kandi ubunye nzomugarukana mu ave mu bagabo mu gahinda aje mu bagabo mu gahinda abavuga ati kari imbere karahinda bimeze neza ni nabona bigenze neza nta ari civure igeze kuvuga ati mu shirahamwe ry'iwabo barafise aba psychologue abanyi bafasha bafasha kuja baravuriza ingwara asesereza mutima ahubwo nibo bakwiye kugwizwa abantu baragwaye bamwe bakwisiga ry'abagwaye abandi kuburamira ijya nyuma tukabasezera bishwe no kutamenya barasize n'ukuri bishwe no kutamenya ibi byose rero aho kubijamwo kugira birinde bishika aho hose hariho n'intambwe baba basimvye mu mico n'imigenzo yabo nabaje baca imanza zo kwahukanisha abantu hari ikintu bashimira ubwa mbere yabivuze Yakobo kandi afise inkofero nyinshi avuze nk'umushingwa manza hajya barabanza bakabasaba icegeranyo cingene mu miryango yabo bakomokamwo bagiye hamwe bakamama kugira ntibishike kure. Iyo abantu rero babitanguye neza hakiri kare abantu baragenda bagatangura bagahanura hanyuma bakihaniza hanyuma bakihanikiriza hanyuma bagahana bimwe byo kubaca nk'inzoga kuba hari ivomo rimwe na rimwe mu gihe bigenza nabi bakabacira umukenke mu nyuma bakazoja mu bihano rero ruhasha bamwe bahana bihanukiriye hanyuma mbere gakera mu migenzo y'ikirundi umuntu harimo no kumuca canke bakamwica igihano cyo kwica cari kihari ariko bumenga nta kikiriho mu mategeko y'u Burundi mbega ega nabo batamwica ngo bamwambike umugozi mwizo canke bamurase arashobora gupfa agenda abantu bapfa bagenda tukaguma tubabona bari umenga bariho batariho dutere dusozera kino kiganiro ndabona ko mwese mbega gitanguye kugira je nashaka gusozera kugira sinirirwe ndagaruka je nipfuza yuko nabivuze abarundi sinshaka umugabo aganza umugore sinshaka n'umugore aganza umugabo duca ubwenge dukanure tubone tugire imizirikanye ibona uwo mugore yoba yibaza yuko kuganza umugabo kumucinyiza byoba bimugirira akamaro abatari umugore afise nuvuga atabona imbere atabona iyaja kuko mbega ivyo ugirira umugabo wawe waravyaye abahungu wa mugore uravyifuza ko vyozoba ku bahungu bawe vuga utereka jewe inyifato ngira ngomba kwibera akarorero abahungu banje navya n'abakobwa banje nabyo kuko umuntu yibahetse akigisha uri mu mugongo tugaruke rero ku mico yacu tuyitsimbatire umugabo yemera asubira b'umugabo umugore yemere abo umugore ibi byose by'abagore duha ijambo mbega nk'umugore yaduka akavuga ijambo mu rugo rurimwe abagabo abagomba kwerekana iki abagomba kwerekana iki oya ijambo niko ndavuga sikiyago oya ijambo natari iki ijambo mvuga ryari tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane bashinga na fasoni gwaruka ikabe ngingo ijambo rigatungana dusigaye tubona abagore baduka ubu bakagenda ku manza z'ubugeni ku manza zo gukwa ku manza izo zose bagafata ijambo abagabo bari ngaho agahinda kabera none baba bari bafatanye bari bari bafatana ivyo byose rero abagabo hariho abo nyine ubwabo kubera ya mico aya madini
urabona aya madini aya mashengero Karibu. iyi mico yo hanze y'amaradiyo ibimenyesha amakuru ibi dusoma turaba mu mafilime atandukanye n'uburozi bwinshi twagiye turajya tukabugaburirwa n'abantu benshi mu mwanya munini bwahavuye bukatwica cyo gituma dukwiye kunagura imico yacu ndabona mwese muracakeneye nta ngorane mwese murashikirwa Boniface hari akantu numvise mu byo bavuze byose amategeko yisunga imico n'imigenzo y'abarundi ntaco vyufasha kugira ako gahinda muri mwe mukavemo aho ni naco kinini twasemereye kubera ko tubona imico n'imigenzo mvamahanga ari byo byaje bigaterana n'akaguma bigatuma umuntu mwahora mubona ko umuryango wumvikana aca avuga ngo ubuturangana ntaho umfatiye no kuvuga ntibatahuye ibyayo mategeko mvamahanga kumwe bica bituma hari ababitahuye nko kuza kwica imigenzo byacu baca barengera abandi bahonyanga no muri bwa burenganzira bwa mbanje kumukeza karegwa yakivuze neza yavuze ati ntidukeneye umugabo aho nyanga umugore ntidukeneye umugore aho nyanga umugabo tugendere ku mico n'imigenzo myiza by'igihugu kuko nibyo byakiwubatse ateye amategeko niyo yatumye haba ibi bintu by'amadivorce kuko bayazanye batubwira yuko kubera tungana icyuya azosaba kizogenda uko bica bituma uyu munsi ntibari kukuja kubaka abakobwa b'uyu munsi bari kwidiri donke aragucunga afisiki nari nanse kukavuga afisiki mbega ibi ni nabisinyira mu mezi angahe nzosaba kwahukana batugaburire ibi umaze kubona aho bigeze sesa kubera arazi neza yuko niyasaba kwahukana bazobagaburira acaza afise mu mutwe ko nakambona afise bijya n'umutahe bimaze gutera imbere sawa duca duheza ibi rero amategeko yacu arakwiye gushiraho de barriere imirongo ntarengwa amategeko akavuga ati kugira ngo ingo zitekane zitungane kandi zije mu iterambere koko hofatwa ingingo izi zikingira amatungo mwarabonye kete twandikiye sentare ntanyuzwa turasaba yuko nihaba koko turonderera umuryango abantu bagiye kwahukana yaba umugore yaba umugabo ntibakwiye guca babaha amatungo ngo bagende bayajanye abana basigare barayerera kuko benshi erega mu kugabura bose barakoze n'abana barakoze nihaba hageze kugabura bo batondesha hanyuma bakavuga ati nyene uru rugo rurageze ko tubagaburira ibintu kuko nakajagari gusa bagaca babagabo ikibazo c'amategeko ivyo arivyo vyose ntituza kuva ngaha tugihejeje kuko birafise intumbero bifata ninge nasubigwamwo bakayasubira naco gituma twe dusaba agaca hariya mu kigobe umukuru gatera kwigihugu ivyo rero nivyo dusaba yuko boshiraho amategeko ahinyanyuye ku neza ya bose ku neza y'umuryango kuko amategeko si neza y'umugabo n'umugore gusa kuko abana baba bibagiwe duca dusanga tuja mu cyabana kuko umugore n'umugabo bavyara batavyara mugabo barazi neza ko bazobesha akabazo kanyumi wawe none ndakumvirije abagabo mu gahinda muri ko murondera ineza y'abana canke n'ineza yanyu twebwe tuvuga tuti ntiturondera ineza y'abagabo gusa turondera ineza y'umuryango ati gute niyo umugabo atari mu gahinda urugo ruzogenda neza haba abana nabo bazotekana najyaterambere rizobashikira nivyo tuvuga twebwe ntiduvuga ngo umugore abari waja mu gahinda dushaka ikibano gitekanye twahagurutse kugwanirira abagabo kuko aribo tubona tawa bavugira abakenyezi barabavugira barafise amashirahamwe menshi y'umurengera bavugira n'umugabo arenganye ya mashirahamwe nyene niya cahaguruka akagwanirira umugore naho uwo mugore yoba mu makosa igihano bagasaba ati gabanya igihano kunuko mugabo ugasanga wa mugabo atagira bamuvugira ariko ararengana kuki hakoreshejwe ubwinshi bwa ya mashirahamwe urazi yuko bafise n'urunani rw'abashingwa manza ayo nyene agacaja hamwe umugabo yari mukuri ku gacika ikinyoma bigaca bihereraho bigahereraho urakoze
Madame Clemence yarabiravye cyo bundi bubanza ukuntu vyagenze twatabaye umuntu mugabo bana mushikanye mwibohero kandi bitewe niki n'amashira hamwe y'abakenyezi kandi uwo muntu arengana ngira ngo mwarabibonye. Madame Clemence icyo nashaka kuvuga cya mbere ni uko jewe simvuga cyo kimwe na Boniface oya n'umushinga ntahe karegwa avuga ngo iri shirahamwe kwera ahubwo ngo niba ari hebe nyine baze ngo tubashire mu katabesha tubahindure. Je mbona iyo ritabaho iki kiganiro nticari kubaho kuko iki kiganiro ntikibura ivyo giserura kandi gishobora kuzana ingingo zubaka. Ico ni cambere jewe kandi ikindi ntashigikiye umuntu avuga ati imigenzo ya kera nigaruka bariyo yubaka amategeko y'ubu. Ni byiza ko amategeko asubirwamwo birakenerwa mugabo asubirwe ku neza ya bose. Ivyo bintu vya kera vyavuga biti umukenyezi arakenyerera ku mahwa hagatambuka. None uwo mugani si w'ikirundi umwibutsa w'ikirundi bikongera ngo amosozi y'umugabo atemba aja mu nda. Ivyo rero umwe vuga uti kuraho oya je simvuga ntukifate mu ngorane mugabo iyo myibutsa ibiri yerekana ko hariho ingorane mu ngo zifatiye ku migenzo ishigikira yuko umuntu atora guheba novuga nti agateka kiwe guheba ukuryoherwa mu buzima ngo yumve yuko afise umunezero kugira ngo gusa abeho. Ico novuga nti kugira umuntu abe ndakivuge mu gifaransa mu babari umuntu abe obligé de choisir de renoncer à sa dignité pour survivre. Ico kintu nico mbona yuko dukwiye kutashigikira kugira ngo ubeho uremeye bagukandagireko kugira ngo ubeho uremeye ubabare iminsi yose atacuvuga. Aho nico kimwe uwo mugabo yabo uwo mugore mugabo mugahinda yabo uwo mugabo mugahinda nta numwe jewe nifuza kwaja muri iyo situation kugira ngo ntihabe ubuja rero muri l'obligation de choisir de renoncer à sa dignité pour la survie. Siri ya kushinda ni kuvumilia. Jewe rero ndiko nsaba yuko mvuga nti amategeko asubiwemo asubirwamwo kugira ngo kuneza yabo bose twemere ko hariho abahohoterwa mu bagabo n'abagore kandi twemere ko bose bategerezwa gushigikirwa cyane gushigikirwa mu kibano gushigikirwa n'imiryango. Murazi yuko kugira abantu barinde bahukana mu bisanzwe bicakure harabanza kakaba inama y'umuryango ikatanga icegeranyo. Sentare ibaha umwanya munininya wo kwisuzuma no kugerageza kuraba ko batosubira hamwe. Numvise ngo n'amezi 6 nima ntihenze kugira ngo bashobore kugaruka bababwire bati turabona ko mudashobora gusubira hamwe ni muvane. Kuvyemera rero ko bose bariho bahohoterwa kubashigikira kugira ngo utakibishoboye aheza abivemwe mu iteka kandi no mu butungane. Ico ni cambere. Ica kabiri iyo nzira bicamwo no kuyisasira ubutungane kuva mu ntango gushika itegurwa neza kandi ku neza ya bose na cane ku neza y'abana. Ico kintu kiguma ico ndumva ko mu kija imbere na Boniface hama ikindi naco burya nuko kuvana ntibiguha ubuzima mu gihe atacu uzoba ufise kigutunga. Nukuvuga gutegura amategeko ategura kuvana ategerezwa kushira n'imbere mbega aba bantu babiri bavanye bose uko ari babiri nabo bana barimwo bazoronka gene bashishikara kubaho. Aho rero urumva haca haza ya question économique ibijanye n'ubutunzi. Ubwo ivyo bijanye n'ubutunzi babitunganya gute kugira ngo yaba umugore yaba umugabo barondereye hamwe kuko ubu turabizi yuko bubaka bose bagakora kandi mu gihe baba ariko barakora ntibatandukanya ivyo bariko barinjiza mu muryango. Nibabiheze rero babitunganye muri uko kubatandukanya ku buryo atawuheza ngo agende aheze abeho agenda atagishobora kumubeshaho kubijanye n'ibyo vya ekonomi. Mugabe ivyo navyo urumva navyo
biraronderwa atavyo mufise ntavyo mugabura. Maître je numvise umenga ivyo kubatandukanya navyo vy'amategeko aratomoye nta kosa ryarimo. ivyo kubatandukanya ni ivy'amategeko aba yategekanije kugira ngo akinge ko abantu baba mu gahinda. Hanyuma tugumye mu murongo ikiganiro carimwo mu ntango ko murabona yuko tugiye gusozera twinjiye ku zindi suje nka zitatu kuko ivyo gutorana navyo ivy'imanza mugabo urumva iyo hageze uko nta kundi hariho ibica bijamo tugitangura yavuze ibintu vyo kugabura ko yabyanze. tugitangura mu ikiganiro ntambamye bafise Mu ntambara. tugitangura ikiganiro mu introduce neza cyane twahagaze ku kibazo kijanye n'abagabo mu mu gahinda. gahinda cyane cyane kwishira hamwe ry'abagabo mu gahinda. Rero tugarutse kuri ico twahereye ko aho mpagaze uko naguye mvuga niko umugani wa kare gute niko jewe aho mpagaze ni hagati y'aba babiri reka Boniface ndamushire ku ruhande mvuga ni hagati ya Karegwa na madamu madame Clemence hamwe na Karegwa kuko Karegwa bavuga ati ibi bintu nta fere dushire ku ruhande hama abagabo baje mu gahinda bave mu gahinda kandi nivyo madamu Clemence atoya ahubwo ntitwobishira ku ruhande iyo bitabaho n'ikiganiro nticabaho je mpagarara hagati yabo gute naho twoba tubaretse kandi muze mumenyuze société y'u Burundi nous sommes un peuple conservateur ku vy'imico société y'u Burundi ntizoshobora kwemera ko ikintu citwa abagabo mu gahinda kiduga gikura kuko muri processus d'imposition des normes bemewe n'amategeko muri processus d'imposition des normes mu bihugu vyose mu masosiyete yose iciyumviro kiravuga kandi kivutse s'abantu 10 baba bagiye hamwe umuntu umwe arashobora ku influence murabona Boniface ariko arabisigura natwebwe uwo bazi uko avashikira mu gahinda ucavuga ati genda unyanditse muri registre ukuri ariko kuko uwo muntu aba yatanguye ico ciyumviro aba afise iyo mpano yo kumva ko ashobora kuvutsa iciyumviro akagisigura hanyuma abandi bakitabira burya abantu bakomeza iciyumviro c'est la masse nabandi benshi bavuga ati mvugiye ibintu nico bituma yogira communicateur ari mu gahinda mwese tuzohurire kuri stade ashobora kumobiliza abo n'abaja kurorera umupira batoshobora kumobiliza kubera ko haba hari abadashobora kubivuga mugabo bavuga bati turimo rero igituma mvuga ni société y'u Burundi uko yubatse ntishobora kudigera ikintu cyo kuvuga ngo abagabo bari mu gahinda burya abantu baracariko raraba ivy'abantu bigira kandi abarundi barubaha inzego baravuga ati iryo shirahamwe ryarinze ryemegwa n'inzego z'igihugu barafashe umwanya ndiko mvuga uko abantu baba biyumvira barafashe umwanya izo nzego z'igihugu zirabona ko iryo shirahamwe ryoba rikenewe mugabo ibibazo ntibibuze mbega iryo shirahamwe ryoba ryari rikenewe gute mu 2018 mu mwaka w'2000 mu kwezi kwa gatandatu abakenyezi bagomvye kuja hamwe ngo bagire ishirahamwe ry'abakenyezi bari mu gahinda bakabankira kuko ama initiative nkayo yamye agomba kubaho ako kabazo niko narimbikiye yamye agomba kubaho mu mashirahamwe y'abagore ntiturumva ishirahamwe ry'abagore mu gahinda kandi yatubwiye ati bo bafise n'amashirahamwe menshi ntaririho kandi mwumve turiko tuvuga abagore mu vyingo n'imiryango turiko tuvuga abagore mu definise neza umugore uwo ariwe hariho imyaka ageramo basaza biwe bakuranye yareze yagaburiye bakamubaza ngo uzogenda ryari uwo n'umugore ngo uzogenda ryari kubaka kuko baba babona ati imyaka akayirenza canke akaguma atitegura kugenda niyaguma ngaha azotuzanira abishwa aca acika ingorane agiye kubaka urwo rugo sous pression hari ibintu bimusunitse imiryango irasunika societe igasunika ikavuga iti no wakuze
harageze ko nawe uja gutanga ubuzima presiyo iba ku bana b'abigeme twese turabizi yuko itangana niyiba Sico kimwe n'iyo ku bana b'abahungu kuko umuhungu ntawe umubwira ngo uzogenda ryari bamubaza Kandi tuzozana niyo atarongoye, niyo atarongoye n'ibisanzwe ubuho rero urwitwazo rugiye kuboneka rwa kabiri atarongoye azovuga ati we ntiwamenya amakuru nsigaye ndi mu gahinda arashobora kuja mu gahinda kubera ubwoba ega niwe twavuga ko hariho abagabo mu gahinda hari abakishiramwo hari abagasigwamwo n'abakinyegeza inyuma agavuga ati jewe kwibeshaho ndi jenyene zari ingorane oya no kubaho wenyene kwigana wenyene zari ingorane none ndondera nje kurondera uwundi naje kwitunga vyari binaniye reka mbe ndigira mu gahinda hakiri kare kugira n'uzombaza ati kutarongora nze ndabwiye ni we ntiwamenya amakuru sigaye ndi mu gahinda aho ngirira amakenga mbega niyo twemera agahinda comme mode de vie muramfasha kubwishyira mu kirundi nitwemera agahinda comme mode de vie pas comme situation umuntu umwe ashobora kubamo societe yacu izora iri kwija hehe twiyumvire uburundi bumwe tuvuga bwo muri mu bihumbi 2040 nitwemera agahinda comme mode de vie hazoshika abantu bangana gute mbega aya mavision politique yose tuvuga kwabayashikana kw'igihugu bahora abantu kuhaje barinda tuzoshikayo n'abagabo bose bari mu gahinda mbega igihugu nicategwa kwabaja kugwana ntushobora kuja kugwana uri mu gahinda yego umuntu ari mu gahinda ni ukwidodomba ni ukwidoga ni naragowe karabaye uri muri karabaye umurondera uwundi musangiye iyo ngorane kugira mube muri dodomba mube benshi mu kuba benshi bica bivyara n'izindi ngeso societe ishobora kutajera n'igihugu mbere gishobora gusanga cinjirana imvugo nk'iyi yo kuba mu gahinda ni imvugo ijana mu kwanka iyindi kategori c'est une transformation mu gifaransa c'est une transformation de la plainte muri discours ivictimiza uwundi mugwi w'abantu cyenda kumvirije n'uvumenga irishira hamwe bazohava barifuza uvuze ngo jewe ntavyo njejwe nta nivyo numvirije hamwe byo bari nkiye gutanga ivyiyumviro abafata ingingo bafatira ku vyiyumviro ko tuba turabarundi tuba tuvuga ibitura uri kura transforma plainte mu kwerekana ngo uwatumye mera gutya nguriye rega baba bamutunze urutoki ngujya uwo mwana w'umusore yo kumva wo nifase ariko aravuga akifuza kurongora tuvuganye ukuri ninde ntawe uhari hanyuma amaze kuvuga ibitigiri by'abaguma binjira mwabonye umunezero afise Boniface ngo twari 48 tugitangura ubu biriko bigenda neza tugeze ku majana 772 oya twavuze ko arabatwituye aho niho ndagiriye ubwoba navuze ni none finalma mwakoze kuzana iki kiganiro oya je nakumvye nk'ivyiyumvira navuga nti none kugira ngo ishira hamwe ririnde ryemererwa iyo fenomene imeze gute mu gihugu nico gituma nagira nsabe mu kiganiro kizokurikira muze mutumire abo mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu kugira ngo nabo batange version yabo motivation ibiri derrière kuko ishira hamwe ivyo bakora ni vyiza tutahura ivyo bakora kuvugira abantu bari mu ngorane ni vyiza mugabo kuvuga ngo hariho umugwi witwa abagabo mu gahinda ivyo bintu biriko bijana societe yacu ahantu habi jewe je suis contre totalement contre bidasigura ko atabagabo bari mu gahinda bariho mugabo nituje hamwe twevite yuko abo bantu ba mu gahinda mbega uyu munsi ishirahamwe rya Boniface ririko rikora iki ngo rikinge ko abahungu bazoja kubaka ingo batazoba mu gahinda bariko bigisha ingo gute bariko bategura gute abo bagabo mbega babategura avec quelle valeur bariko babatekerera iki niyo bashika muri urwo rugo kuko niba babatekerera gahinda tuzoca tugira abagabo benshi mu gahinda n'abagore nabo bavuga ati ko abagabo mwabemereye natwebwe nimutwemerere habe abagore mu gahinda bame mu ntambara hama abana nabo bati mwemereye abagabo n'abagore bobo barafise iyo boja twe none tujaye ahubwo nitwe turi mu gahinda
tuce turonka abana mu gahinda hama duhereze ku gihugu mu gahinda ese fini igihugu kirashobora kwifuta mu ciyumviro kiba cavutse umengo ni imikino nka bene iki ni processus bihera mu ciyumviro bikaza bikaja muri débat public les influenceurs les leaders d'opinion aba mwatumiye mwafashe umwanya muri yumvira muti mbega naka ahagarariye iki yovuga iki uyu nawe yovuga iki nous sommes des leaders d'opinion iyo etape ivuyeho haca haza ivyo kugira imigwi ibiri muri societe abari pour n'abari contre nuvuga abari pour abagabo mu gahinda babaye benshi societe yacu iciba y'abagabo mu gahinda ciba mu gahinda je numva igikuru nuko agahinda mu bantu gahinda hanyuma c'est ça Haba ni ukudatahura haba rero mu bagore, ibikorwa haba mu byishira bagabo. hamwe bagaca bafata izina Agahinda mu bantu. oya ico naco. nyakubahwa journaliste ico ni icifuzo twese duhuriza nta muntu n'umwe yifuza ko ari umugabo aba mu gahinda burya abagabo bahura n'ibibazo byinshi cyane bagwana intambara nyinshi cyane kenshi notre société irafata umuntu w'umukenyezi w'umuntu w'imbombo w'intege nke bwari abagore bakomeye mu mutwe mu mubiri mu mutima gusumba n'abagabo nico gituma ikintu cyo gufatira mu kivunga nta na rimwe jewe ndagishigikiye jewe ndemeza yuko twese twifuza ko atamugabo aba mu gahinda mugaba ikibazo gute mbega tuzobigwanya mu kugira abanywanyi benshi mwishirahamwe ry'abagabo mu gahinda paditu ariko kubanza kubidentifya ni byiza ico ni kugira igikorwa, iyo ni Aho action, nyene, iyo ni hakorwa action. Mugabo hejuru y'iyo action sinzi Boniface nituriko turahuza kuri risque ziri mu ishirahamwe la denomination monsieur Boniface apana ivyishirahamwe rikora denomination ishirahamwe ryo mu Burundi ry'abagabo mu gahinda ejo rizobishira hamwe mpuzamakungu ry'abagabo mu gahinda iyo denomination niyo iza kutwicira societe abana bumvise yuko hariho abagabo bahujwe nuko bari mu gahinda abo bana ntibazoshobora kwimvira kubaka ese abo bagabo nibaba baje bari mu gahinda mukaba mufise ibikorwa byo kubakura mu gahinda ikibazo kwizina kiri aho rero biratandukanye ishirahamwe ryiyemeje gufasha abagabo mu gahinda n'ishirahamwe ry'abagabo mu gahinda muze mugende muganire n'abanyamategeko banyu bazobasigurira itandukaniro rinini cyane kandi yavuze ko bafite abashingwa manza kuko iyo denomination y'ishirahamwe ry'abagabo mu gahinda muri ko mukreya une communauté muri ko mukreya umugwi w'abantu bitujana muri crise identitaire je nitwahura ukabona sindinjira mu ishirahamwe uzobwira uwo muri kumwe ngo ujya ntidusangire cyane ntumusorore ntarinjira mu gahinda ahubwo nabo dushaka bave mu gahinda baze bagusange wewe kugira ngo ubafashe ubajane muri direction yo kubaho neza kuki bari mu gahinda uyu munsi tubegeranya bari mu gahinda dushaka bave mwako gahinda kuko niyo vision ico cifuzo ni ciza ico cifuzo mugabo ntuzobaronka mu gihe uri kurabita ko ari abagabo bari mu gahimbo ntibazoza kuko wamaze deja kubegezayo ico cifuzo ubu yavuze ko ari abagabo bari mu gahimbo mu gahimbo ya ntaco yavuze nawe kuri ico cifuzo monsieur le journaliste kuri ico cifuzo turagihuriza ko turifuza yuko atabagabo baba mu gahinda mugabo gute wala naho nari nkiniye munyishu zokoregwako jewe iyo nkuramo ya mbere ni yishirahamwe ry'abagabo bari mu gahinda iyo ntiyo binyishu mu gutora ibibazo by'abagabo bari mu gahinda ahubwo yo tujana handi hantu habi naretse kugidomako oya kidomeko nyene kidomeko niyo mwagera ku banywanyi 2500 10 benshi bari mu gahinda abo bose bagiye mu gahinda bahuriza ku kintu kimwe rudende kwako gahinda bagatewe n'abandi n'abagore mbega abo bantu uko babana umwanya muremure nta bundi bucuti bazohava bagira ico kibahuza kirahari muga nta bundi bucuti bazova bagira bakavuga ati mbega nta bundi buryo twokwiberaho nka kumwe twabaho tukiri kumwe n'abagore mugabo tutabafise aha uwumva yumvise ico nshatse kuvuga kandi ivyo uwaca baza ati mbega abagore nabo barimwo baca bakora iki tuvuge duhana iyo twitanguye kwinjira ngaho n'ahantu dushobora kwinjira ikaba aresa retour societe yinjiye kugaruka ntibikunde
nico gituma nsaba yuko ababijejwe bobegera bakabashigikira hama kandi mu kubashigikira bakanabafasha gutumbereza neza ibibazo bafise hanyuma mbere igihe bazoba babitumbereje neza twese tukaja hamwe tugafashanya mu guharanira ko atabagabo baja mu gahinda mu gutegura ingo ndemeza ko ingo zidategurwa neza bikwiye nta nyigisho zikwiye zihari mu gutorera umuti ibibazo biri mu ngo hataragera ko umuntu arinda kumva ko yagiye mu gahinda hanyuma nyuma nohereza ko abantu bibuke yuko tutaremwe kumwe ntituremwe kumwe niyo waja kurondera uwo mwubakana ukagenda uzi neza yuko uwo muntu mu bintu bine byose yoba akenera ku mugabo ata kintu na kimwe wowe ushobora kuvuga uti iki ndagifise ashobora gutanga uwo muntu arashobora kuguhungirako nk'impunzi ariko yirukanwa n'umuryango na basaza biwe wowe akabona umuryango wuguruye akinjira wowe ukaca umwita umugore umugabo aza ari umugore nyabaki w'impunzi uwo rero w'impunzi niwe acavamwo bamwe kuva na kera bamwe bita ngo babinyenze makwakwa gisoroma ndandura kubera ko we waruguruye umuryango uvuga uti uwo birukana buzi yaja aracaza erega kandi no mu bagabo hariho abadafise ubwo bushobozi bwo kuganiriza n'abo bantu kuko urugo byose bihera mu kiyago hariho umuntu aba afise ubukene bw'amajambo bariho abo bantu ntibiba bisigura ko bari mu gahinda mubwo uwo muntu niyaja kubakana n'ufise stoke y'amajambo nini azoba bizi neza yuko yiteguriye ko mu vyo azokwama aronka iminsi yose n'amajambo ivyo rero yinjiyemwo yaravyiteguriye nazoje kuvuga ngo umugore andenze urwabo hanyuma uko turema gutandukanye je sindi umuhinga mu vy'inyifato y'abantu mugabo narumvise abahinga muri vyo bavuga bati hari abantu bita abakorerike umuntu w'umukorerike ari rapide cane ingingo ziwe zirihuta amajambo aba ari menshi vyose umugabo arakara nayo n'umukorerike nawe nyine hanyuma umukorerike iyo vyashushe ni kofe ntamenye ingene ryasohotse akabaho remerankorike bitekaniye ndiko mvuga uko navyumvise sindi umuhinga muri ibi vy'inyifato Erega twese tubanza tukavyumva rero no uvuga ko ni migwine le temperament bavuga ko ari zine le colérique le mélancolique le phlegmatique n'abasange umugwi wose ufise ingene abawurimwo bameze we mukaja kubana muri abakorerike babiri uzi ko mweze mu stoke y'amajambo atawuzohebera uwundi ubwo rugo rwaka kuva ku munsi wa mbere umunsi wa mariage ruba rutanguye kwaka kandi ugasanga mupfuye akantu gatoye kuko uko muremwe ntawe uhebera uwundi rero niyo twatahura yuko tutaremwe kumwe abantu bakigishwa neza yuko hariho abantu binjiranamwo n'abandi vyanka nivyo dora tubwira abantu usanga umwana umwe yatwaye inda ayitejwe n'uwundi mwana bacavuga ngo rero ngo nimutwarane ukaca ubatsindagira hamwe nta numwe yari yipfuje gutwara uwundi nisanganye baguyemo mugabo abavyeyi baje bavuga ngo ni rero ngo nimutwarane abantu bageze imbere biranga kuko mu gifaransa niho bavuga ngo ni muri physique d'ailleurs ngo décor qui domaine nature satire mu décor de nature différente se repousse oui donc décor de nature différente mais de même nature se repousse oui yamwe bati ibipfundi bipfundikira ufashe umukorerike agafatana n'undi mukorerike ukiyumvira yuko abantu urugo ruzorama birabaho des exceptions zirabaho ariko n'amakara abarirara mugabo ivyo abantu bavyigishijwe ntivyogabanya ivyo bitigiri vy'abaja mu gahinda baba abagabo baba abakenyezi baba n'abana baja mu gahinda batewe n'abavyeyi babo gutyo tugakinga yuko societe y'Uburundi iba mu gahinda erega twe naho duhagaze nyene murakoze reka turangirize kwa madame wagumye iyo ngaho oya ntacu reka ntacu waburunge ku mugabo mu gahinda we wari mu kanya warumbwiye utereka je mpereza aha narinzi ko wahejeje mugabo ntacu ndagaruka avugiye Clemence yamvugiye ntandangirize mu gahinda
umuntu tumwe kugira igihe ndavuga nti ni byiza ko iryo shirahamwe ritavuka ikiganiro ntikiba kibaye sinashatse kuvuga ko iryo shirahamwe jewe urishigikiye cyane simvuze ko ntarishigikiye jewe mvuga yuko nawe nyene yigeze kubivuga ati ivyo turiko turaharanira n'ivyashikwako turashobora guhindura izina yabivuze jewe rero navuze nti iryo zina si iry'uburambe kuko ntawo kwifuza ko haba ishirahamwe ry'uburambe kurambira mu gahinda ico rero urumva nawe yigeze kuvuga ati ico ni cambere ica kabiri hariho imico n'imigenzo itugenza hariho iyubaka mugabo n'ukuri mu mico y'ikirundi hariho n'imico ituntuza iyo nyene ishira abantu mu gahinda iriho iyo mico rero nibaza ko hoba n'icigwa cyo kuraba imico twokubakirako akarorero wogira ko n'imico itora abantu mu gahinda wowe ubona tugira tubimenye tubikorere nk'akarorero ko inkuba zibiri zidasangira igicu inkuba zibiri ntizisangira igicu inkuba zibiri ni babakorerike twari ko turavuga ni ukuvuga yuko muri abo bantu babiri babana hari aho utegerezwa kumenya uti muri uyu mwanya hinge nce bugafi numviritse hama ndaza kurondera umwanya nimba ubu ntabona bishoboka uko uza kuvuga hanyuma mugabo imituragano ihwanye uwo n'umuco mwiza wo kugenderako kandi kenshi na kenshi bawusaba umukenyezi kandi urugo rurashobora kurama rukamera neza kubera uwo muco yawukurikije mugabo umugabo nawe kwiyumvamwo ubugabo ni vyiza mugabo ntiwifate nk'umugabo muri byose urwo rugo rwawe bikore ku buryo n'ubuzoja ave hanze rutumbera abone ko ata muntu muri urwo rugo afise agahinda uri umugabo yiyita umugabo nyamugabo kura agahinda mu rugo rwawe agahinda ntikinjire ntigashobora rero kureka kwinjira iyo utaganira n'uwo mubakanye iyo utamwubaha iyo mudashigikirana rero utashoboye kurinda agahinda mu rugo rwawe nta mugabo burimo soko nayivuze kandi byubakirwa hasi cyane mu mizi zibirukwa nk'uko yabivuze uwo mushinga ntahe ingene mutorana mu gihe mugiye mu rubakane birubakirwa mu kuntu muriko murabana mukemura ibibazo mbega kugira ngo hazorinde haboneka bagahinda byatanguye gute ukagira wowe wa mugabo warongoye uri mu gahinda karaje nta ruhara ubifisemwo umugore yaje ari mu gahinda yaje ari asa gahinda yazanye agahinda canke naho yaje ari ngare ntaho wowe ubifisemwo uruhara ntaho yoba yahindukije inyifato kubera wamunaniye urumva rero ni ibintu bikeneye icigwa kinininya tutoca dufatiraho ngo twumvise kuri uyu arirongoye ngo dufate ko ari nkama uko nyene kuko ntituzi iyo byavuye abo bagabo bari mu gahinda ntituzi igene vyaje barashobora kuba babitewe nabo bubakanye batahuje canke aribo babiteye mu ntango bikaza bibagwako bamusome nawe urumva rero jewe ico nshaka guherezako ni ukuvuga byose n'ukuri bifatira kuki abantu bubakanye ngoma ndabisubiramwo iyo batubahana iyo badashigikirana iyo batazi inama n'ingingo bizoshikira muri ako gahinda nyene kandi ikindi naco nta na hamwe ushobora kubakira kwihohoterwa ry'umwe ukaryoherwa kumuhohotera akemera hazogera igihe usanga n'abagore babo bari mu gahinda hajye bose baba bari mu gahinda nukuri iyo umugabo ari mu gahinda n'umugore aba ari mu gahinda n'abana baba ari mu gahinda ico rero tutamenya neza byatanguye nde ubwo ni byatanguye umugabo canke ntibyatanguye ubwo ni babitanguye bose kuko vyanse yuko bafundika byose bigwa ku mugabo bitanguye se bigwa ku mugabo rero umugabo agomba kwitwa umugabo imico y'umurundi isonera ni wa wundi naho winjiye muri urwo rugo atagahinda kakumotera ngaho muri urwo rugo ubone gusa yuko abantu batekanye ku rugo rwifashe ko bose baboneka nk'abantu bamerewe neza atangorane bafise
ni je nibaza ko nohereza ati ngaho burya hajya mwise abagabo mu gahinda umugore abari mu gahinda abana baba bari mu gahinda umuryango wose uri mu gahinda Eh? yego none ubu wumva uremye ishyirahamwe je numvise twaye umengo igihugu mu gahinda wumva uremye je numvise umenga nivy'akanya gato oya jewe nagomba ndakubwire ko ni ibyifuzo hamwe ivyo vyifuzo vyoshirwa mu ngiro twebwe turi tayari hamwe twobona yuko ibyari biri intambamyi bituma aba bantu bitwa gutya bihavuye nta yindi ntambamyi izo bihari erega twebwe twaje nyene kugira ngo aba bari Mukosore. muri iyi situation bayivemwo nibayivamwo twese nitwabona yuko twagiye sawa. ari sawa projet yawe Duheze- izobiheze duheze tuje mu munezero twese kuko twebwe ntituri mu rudandazwa mugabo akabazo turi mu gutegura societe aba bantu rero bamaze kuba mu gahinda twakira kugira bigishwe uko bakwiye kumera bakavemwo twogira imana bakarimwo bose ntihagire abandi baza baravuka ko bakagiyemwo ahanini twoba turiko turashika kuri objectif rero kuba harabipfuza ati iri shyirahamwe ntiribeho iri shyirahamwe bigende gute n'uburenganzira bwabo ubu nta bantu mwateye ubwoba birashoboka ariko kubatera ubwoba iyo batwegera bakaraba ibikorwa mbega ibikorwa bitumbereye iki kuko izina nta kintu na kimwe ryica canke rihindura mugabo ibikorwa mbega ibi bikorwa ico bigamije gukora mbega ni gikura yabo bantu aho hantu bari mbega kibakurayo kibajana he mbega aba bantu bazovamwo abantu bazima nico bipfuza kuko twico twipfuza nuko twobona ko abantu bose bakingiwe twobona ko baba bagore atagahinda barimo baba bagabo atagahinda barimo mugabo bagabo bamaze kuja mu gahinda bakavanwayo bakigishwa bamara kwigishwa bakanarenganurwa kuko ikibashikana mu gahinda ni ukurenganwa bamaze kurenganurwa wumva bamaze kuva mu gahinda tuzoheza tubyina uwo munezero twese tubona yuko ingo zitekanye n'abana bazoba baronkeyeho bwa burenganzira bwo kutaja mu ibarabara kuko na benshi twasanze baja mu ibarabara hari igihe muhira baba babibayemwo ugasanga byarabananiye kwihanganira kuko nibaba babona umugore n'umugabo bakubitana barara barajyana abana bakavuga ati ejo ni jewe ejo sibo bazokubitana bazokubita jewe arashobora kuja mu ibarabara atari ubukene mugabo ari umubano mubi kandi ni wabubona umugabo yaradutse akaja kurara mu kabari mugabo ababanyi bakemeza ati ujya abahunze ni ngombwa ko uwo muntu abahunze bamurenganura hanyuma bakagenda bagahuza abo bantu nakubwiye ngitangura yuko twebwe icambere dukora no kubumviriza kandi nakubwiye ati impanuro zanse niho tubaherekeza mu butungane kuko hari abo tumaze gushira hamwe kandi nubu umusi uwo bahamagara ngo bashinga intahe imeze neza bakubwira ati twebwe kubera impanuro urubanza rumwe rwari muri sentare y'intango mugabo kubera ko twabegereye tukabereka umwe wese aho yarengereye uwundi tukabereka ico yari gukora kugira ngo areke gushira uwundi mu gahinda baravuze ati dufashe n'uru rubanza turufutishe twebwe inama mutugiriye niyo sinumva rero abovuga ngo ryofutwa ngo ryovaho nuko badatahura yuko intumbero yacu ari ukwegeranya abo bavuga ati nararenganijwe nshigwa mu gahinda hanyuma bakavemwo twubake ikibano giteka akantu k'amakenga mbona Madame Clemence aguma dusozere jewe yigeze kuvuga ati jewe mwashaka ivyo bibazo sinkibirimwo narabitora inyishu nagira ndamubaze nyene n'ukura nkundire ndamubaze yabivuyemwo gute kuko urumva tuba twifuza ko mu kubivamo twebwe cyane ivyo tuhera ko iyo turiko turaharanira iterambere ridakumbira cyane muri ivyo by'ihohoterwa tuba twifuza ko abo bantu basubiza hamwe
bagasubira kubaka hari aho vyanka rero umugabo Yavuze tukagira tabakorerike, tuti ntibikunda. hanyuma Iyo rero bidakunze- nkacangira nti none mwebwe vyaheze gute vyaheze musubije hamwe twebwe n'uwo yabateye twarabakorerike hanyuma Mwe babiri. ntibyakunda hanyuma twitura ubutungane Muraba- budufasha kubitorera umuti. ubu ni sawa ubu Bica bibasa. mugabo oya, uwo munsi niwe- amategeko arayitegekanya ehe Yego, navuze inyishu rero yo kubavanisha mu butungane kuri mwese Yego. niyo nyishu yabonetse Niyo yabonetse kuko urumva Eh, we mwaciye bidashoboka. muvana. Bidashoboka. we mwaravanye Yego. Twebwe nagira twasanze byagenze neza murasubira imiryango imaze guhanura ntibikunde hanyuma abandi bose bagahanura ntibikunde Aho vyaheze twebwe nabi. no ntibyaheze nabi Vyaheze nabi. oya hanyuma rero amategeko kandi abitegekanye ntaco iyo bitoye inyishu Eh. bigatora inyishu ahubwo bisubira yuko bubaka neza ba bandi bagira bati Biba vyiza. bati n'urubanza rufute urumva ko biba bigenze neza muri abo rero bari mu ishirahamwe ry'abagabo mu gahinda hoba harimwo abagiriwe amahirwe bikagenda neza bagasubirana n'ababo bwira nabasubiranye mvuga mu bari mu ishirahamwe apana abo bo mu imiryango itanu ishyirahamwe. yasubiranye none baguma bitwa abagabo mu gahinda twebwe baracari mu Canke ishyirahamwe nabo. abakenyezi babo baguma bemerera ko baza mu nama z'abagabo mu gahinda barakavuye yego kubera iki Biragoye. arazi ibyamuhanuwe arazi umuti aho watorewe sibyo amaze kumenya umuti aho watorewe ni kujya bakubwira ati ntugahebe iwanyu Bonifa mbabarira gatoya yego ubu umugabo wese atangorana afise muhira aremerewe kuza mu ishyirahamwe ry'abagabo mu gahinda umugabo atangorana afise nagira hariho ibintu muraba mukavuga Twebwe muti, icya mbere uyu turaba. uyu munywanyi w'ishyirahamwe kuba umunywanyi w'ishyirahamwe Eh. icya mbere turaba uje uri mu bibazo aho ubu dutuye ibibazo turagufasha ubona umu beneficiaire Eh. iyo uciye wipfuza kujya mu ishyirahamwe urabisaba kubera utari umugabo mu gahinda canke oya ndacyakubwira kuwaje ari mu kibazo eh, iyo uciye ushaka kwifadikanya n'ishyirahamwe turakwakira kandi ni automatique mugabo kuba atari mu gahinda ubona warabaye motive canke hari abo ubona bigeramiye ukavuga ko wipfuza gufadikanya n'ishyirahamwe twebwe tugusaba kwandika hanyuma udusigurire impamvu ushatse kwifatanya natwe none Iyo mpamvu y'amajana 720 wambwira Kurusantara. n'abafise ibibazo abo n'abafise ibibazo n'abagomba kubashigikira canke n'abaza Oya, nico nagomba abo n'abagize ibibazo batwituye none ishirahamwe ririmwo abantu angana bangana uno gutu. munsi jewe nakubwiye ati abantu dufise uyu munsi n'amajana 720 n'amajana 720 ni ukuvuga aba batwituye N'abafise baciye ibibazo. basaba kujamwo kubera bafise ibibazo hanyuma abo vyaheze nabo baracarimo abo byaheze basabye ko tubandanya turi kumwe muri kumwe. twaragumanye mugabo abashatse kwigira harimwo benshi byaheze ibibazo byabo bisubira mu buzima bwabo kuvuga twebwe baca bavamwo kuko urumva twamufashije ibibazo kuko ari byo gutorera inyishu yatuzaniye acagenda bimaze gutora inyishu arigira Nuvuga ko vyatoye inyishu kutagiye. oya je sinari kugenda wewe ko gumutwara ishirahamwe kandi ibibazo barabivuye jewe ibibazo narabivuyemo mugabo nca mbona hari abandi bafise ibibazo ntegerezwa kubafasha kugira babone aho bakirira ibyo bibazo tubigishe tumenye uko tubibavanamwo kuko nanje ninabita bigasigaramwe abafise ibibazo gusa ntibazoba bagikeneye kugira kwa avanza ahubwo rero mushireho irindi shirahamwe Rero ry'abakiza agahinda nta muco uja gutwara ishirahamwe ry'abavuye mu gahinda rifasha abakikarimwo abari mu gahinda barokiritane bonyene batagira coordination oya iryo uzoba ugiye gutwara rya kabiri ry'abavuye mu gahinda rica ribandanya rikura bariya bari mu gahinda ribazana mu bavuye mu gahinda nico gituma umugambi mushasha duheruka gushiraho ujejwe kubakura no mu bukene ni umugambi urimwo abavuye mu gahinda baca baza kwigisha ibijanye no kwiteza imbere abakiri mu gahinda kugira umuntu ntaguma akena ngo agire agahinda k'ibibazo acagira n'agahinda k'ubukene ni nayo mpamvu tuvuga tuti niwabura
urukundo kuko bibaho Ah, uzukore cyane uronka amafaranga erega urukundo ruragaruka hari igihe rero usanga hari uwabuze urukundo kubera ubukene niyakora akaronka amafaranga. Bonifa je kabazo ufise ubu Yego. we Bonifasi utwara abagabo mu gahinda abatari mu gahinda mugabo barabanywanyi bishira hamwe n'abahoze mu gahinda nintuze se mugabo ntiyadutomoreye kuko yagumye avuga ngo n'amajana ndwina ngo kandi abo nabo twafashije none pourcentage y'abari mwishira hamwe batigeze baja mu gahinda oya ni nk'ubu bangahe? abo ubambajije ubu noza gusanga nta iyo pourcentage nta bamwe bandika babandi kete batari bamwe bandika makete nohava nza gusanga nta ivyo biharurungira ivyo bitigiringira akabazo ntavyaza kajanye n'aka ka madamu Hey. ntabo mushobora kwakira mu gahinda ahubwo ugasanga kubakira muteye agahinda abandi bubakanye. ni naco gituma twebwe tugenda gukora iyo enquete mu kibano tugashika no muhiri wabo kugira tubanze tumenye wa muntu Yabasaba yadusaba abayeho umwe gute yandika muhira Kugira ngo bimeze bavyumva gute ko umuntu mbega barabivuganyeho n'uwo bubakanye kwaja mu gahinda. kwaja mw'iryo shirahamwe kwabisaba nk'ubu ndaguha akarorero ikiremba Abakenyezi barabibemerera. ndaguha akarorero Mugenda mu gahinda. ikiremba umusekretere w'ishirahamwe mu Kiremba ntara ca ya Butanyerera Ah, okay. n'umudamu ariko umugabo wiwe yaramubwiye ati kujamo jewe nta kibazo l'essentiel nuko motiva igitumye ugenda aramubwira ati jewe amuha uburorero butanu iruhande yabo ibyo nakakore wewe biraba twoguma tubihoze iyo ni ntahe yadushingiye kandi twongera dutuma ko umugabo wiwe kuza kubitwemerera ku buryo no mwikoraniro duheruka gukorera ikiremba n'umugabo wiwe atari no mwishira hamwe yaragitavye juste kugira ngo atemwonye ko bifadikanije nubwo atarimwo no mwishira Ibituma abantu baza byinshi cyane Bonifa mu mashira hamwe uriko uramara y'imyaka myinshi cyane ibituma abantu baza kwinjira mu ishirahamwe. nagira ndakikubwire rero Madamu- hariho abaprofita Madamu, nagomba ndakikubwire uwo n'umugumwe nagomba ndakikubwire rero Madamu arakuze Eh. ari mu mashirahamwe naho baharanira iterambere ridakumira mugana amashirahamwe hanini aba arimo abakenyezi. Iyo yinjiye mu ishirahamwe akaba afise abakazana bakwe hariho umugwi wundi ushobora kwipfuza kwinjira mu ishirahamwe madamu arimo kubera mabukwe niyari mu Bizoca binyorohera. bizonyorohera ibituma rero abo bantu baza ari benshi ni byinshi okay. bisigura yuko iyo ntahe yuba yavuze ati nzoza mbere mperekeza umukenyezi wanje iyo ntitwoyifatira ko nk'akarorero kari absolu uye gusa si umunywanyi ahubwo aburaziga metre ego cyari akantu nagumye nibaza murafise avoka murafise abapsikologe muraburanira abantu uno munsi uburyo mukoresha mu bukura mu banywanyi n'amakotization abanywanyi gusa hari n'igihe bishika kuko nakubwiye nka centre seruka twaragize ikibazo c'abagwayi tubura uko tubavuza duca tubasaba kubarefera iwabo kugira bashobore gufasha prise en charge nibo baca babafasha baca badufasha barababavurira turafise ababa bakeneye barabafashwe ngo ngubu abatemaguwe n'abagore abaturijwe amarike amavuta abakwezwe ibitsina isesa abo rero twebwe ntituvuga ati ihute mu butungane ubwo nyene babanza kuvugwa tumaze kubavuza haba hasigaye iki nibakira tuzobaherekeza hari n'abadashaka ko tubaherekeza mu butungane bamaze gukira bakavuga ati nimuduhanure twebwe byavuye kuri ibi nibi twebwe tukagenda tukabereka icari gikeneye kwihanganirwa hama bagasubira mu nyuma tukababwira ati mu bisanzwe urugo rutunganywa n'ikiyago kuko mu byo twagiye dusaba turasaba mbere ko leta y'u Burundi ishiraho umunsi w'ikiyago cy'imiryango ikiyago cingo nka kujya tuja mu masengesho yo kuwa kane wa nyuma w'ukwezi tukagira ikiyago
cyo kumutumba cingo karusha uvuga neza uraje amasengesho kuwa kane ukwezi hakaboneka ni sawa sha karegwa nta muraho uno mugabo nawe wese azovayo ariko araza ni sawa hakaboneka Karegwa nta murahuri. ukuntu imiryango imenya bya bindi biyiteranya batari bazi bamenye ukuntu bashobora gufata ingingo zitari iz'ingimba zibatuma bahangana ivyo byose nibyo twipfuza ko biba mu muryango kugira ngo wa muryango twebwe tuvuga ubu ikibano gitekanye giteye imbere kandi kizira ihohoterwa birashika ari nacyo cyatumye ndababwira nti mushobora kwiyumvira a partir y'izina Abagabo mu gahinda. sisa mukiyumvira ibitari byo mugaca imanza zitarizo kuko ibikorwa twebwe dukora ni ibikorwa biviza urugo rutekanye ruteye imbere kandi ruzira ihohoterwa ni ibikorwa rero byo gukura uwo muntu Kweri mutavuga ari mu inzira gahinda sibyo ni ibikorwa biviza gukura uwo muntu ari mu gahinda daboro kugira tumuronke nuko yemanga ko ari mu gahinda hanyuma twebwe tumwigishe mugaba ari umuntu biboneka ko yarari mu gahinda apana ko none woca ugenda kuzana umuntu atigeze agira ikibazo ngo uriko uramwigisha aragukundira umwigisha iki twebwe rero nico gituma tuvuga ati aba bantu bari muri ibi bibazo nibaze n'izina ryabo agahinda barimo hanyuma twebwe tubigishe tubahindure tunabafashe gushikaho babamara ko gahinda ni hehe ni mu ntwaro kugira babafashe gutora umuti w'ibibazo ni mu butungane kugira ngo nibyaba byansi byo gutora umuti bidaciye mu nduru biciye mu mpanuro nibyaba byansi ubutungane bubafashe gutora umuti kuko nizo nzira zibiri gusa mbega nkundira akabazo gato cyane dutere dusonzera ko Yego, turamaze akabazo amasaha arenga gato abiri cyane. Muba muragira inama mwishirahamwe mugashiraho uko mudefinisa uko insiguro muha agahinda mwebwe igipimo c'agahinda niki uri kuri ku bice 10% uri ku bice 20% afatwa co kimwe n'ugeze ku bice 95% by'agahinda byogenda gute umudeprime n'uwugishobora kwiexprima abo bantu bona boja hamwe abo mwakira None muraba abantu dufise kategori ya mbere irimo abantu canke muri ya mabi ane Bakorewe amabi ushikiwe na kimwe muri ibi bine batubwiye abayinjiye muriko muramugora kuko hari ababorerwa n'amacupa abiri hari n'ababorerwa n'amacupa atatu agahinda ari harabo kanyaruka nabo gateba ivyo mushaka mukamureka hariho abaja muri depression umuntu amaze kuja muri depression abakeneye amasaha menshi yo kubanza kuba treta abo tuje kumubungabunga arakenera abantu baje bamwitaho cyane uwo mugabo hari n'ababa bakorewe amabi ugasanga bamaze nk'imisi mike bari muri iyo ntambara akahitamo ati jewe byananiye kwihanganira reka ndabishira habona abo niba bandi directement duca dutwara mu nzego hari abataba bazi uko batabaza mu nzego mu gihe byanse mu muryango ndumva ko ari kugira babanze bafashwe do base nizaba impanuro zigishoboka bahanurwe bagende bubake umwe abonaho yarengereye nkundira turangize neza ikiganiro uno munsi inzego zo hasi mukorana gute nta kibazo babahuza abakuru b'imitumba nta kibazo bose mukorana neza nta kibazo na kimwe murumvikana kuva dutangura ibikorwa mbere n'akarorero muri komine ya Kayanza enquete ya mbere yanditse twakoze twayikoranye n'abakuru b'umutumba ku ruhushya rw'abajejwe intwaro kugira ngo bigaragare ko ibi bintu ari umuco twebwe twarateguye amafishe turaja mu nama musitanteri yatumiye abakuru b'imitumba turaja hamwe turatanga amafishe badufasha no kuyuzuza kugira bigaragare ko ibibazo atari ishyirahamwe ryagiye kubyiga gusa n'abajejwe intwari ibyo babizi biboneke ko ibyo bibazo no ku mutumba babizi gutyo bitume ihangiro ribi ryo kubigwanya kugira ngo imitumba itekane ishyirahamwe ryari kwinyombora rigasaba uruhushya ati tuzogira enquete bakagenda bakuzuza amafishe mugabo kubera ko dusanzwe tuzi harabobesha
ugasanga ku mutumba ikibazo cy'abo Mwaciye bantu mukorana ntacyo bazi. n'abajejwe intwaro. Twaciye dukorana n'abajejwe intwaro. urakoze karebwa dutere dusozera yego hari akantu urakoze cyane kandi jewe nagenda singaruka bivana n'iyo uja mugabo. oya jenja Ntaco, turamenye. imbere ni heza umaje imbere ntera imbere nk'umuzinga nukuri munkundire munyumvirize neza kandi je mbanze nshime bava ndavyibagira nshimira abantu bose twasanga kino kiganiro nabo bakiremesheje mwashikiza ivyiyumviro byubaka uzocumviriza cyose ndazi ko bizogira ico bifasha je ntera nakamo mu gusozera nk'umuvyeyi nk'umukurambere abantu begereye Bonifasi na Bonifasi kuko Bonifasi naho abantu batokumva ivyiyumviro vyo bakamwica canke bakamugirira nabi Bonifasi niho bababishe ko yaramaze kubiba akabuto kagahinda hirya no hino mu micungararo yahaba baba basaseredoti bari mu iparuwasi wanyu abihebeye Imana bajya pastori bajya bashehe baze bakwegere bafashe ukurumva ni byiza umwotsi turawubona ntitushobora kunyegeza na wishe umwotsi inzira kwirasha bagerageze gufasha ndaho ndatera kamo n'abavyeyi umuganga uri ku butegetsi waratanguje umugambi utwa turerera Burundi dutangure kurera umuvyeyi wese turere tudashaka imiryango ija mu gahinda dutegura abagabo bataja mu gahinda bativuga gahinda batirata gahinda abo cyane cyane birata ibyiza mu kurera umwana cyane cyane w'umuhungu kuko cyane cyane ngo bavuga umuhungu hari ijambo rikomeye atazoba umugabo mu gahinda hari ijambo rikomeye bamubarira ntazopfa nibagiye bamutegurira urugamba kuko urugamba sikuja kurasa kurima n'urugamba gwiterambere kuroba n'urugamba gukurondera amafi kwiga n'urugamba wo guca ubwenge umwuga wo kumenyesha amakuru urugamba rwo gutuma abantu bamenya bigishwa basamara bamererwa ikintu cyose dufate mu rugamba bamubwira bati uragenda ku rugamba ati ku rugamba ntuzomere imizi kunda ntuze wuhure aho musangiye urugamba ntuze wikinga amacukira amacuma cy'ibigango ubwo abahungu gwaramutse bati yamara rero urazibura uzibukira intore nitabarutse kuko abantu ku rugamba yajyama hasi yumvise barashe akazi ukibaza ko yabaye igiterwa mbumba rugo canke nja bukamazi ukenda ko ava hasi ukabura uya urugamba genda rugwane ibi byose ibibazo biduhanze mu gihugu sagahinda k'abagabo gusa amavunja yarateye barayagwanya barayaheza turafise ibibazo vy'igitoro mu gihugu n'urugamba zo kugwanya tukabitorera umuti turafise ibibazo vy'amabarabara atameze neza tuyubaka abana rero baregwe biga gutorera umuti ibibazo batiga kuja kuganya ngo turonka bo turirana abadufasha kuganya oya ngira sozere abagabo mu gahinda kaduka mu ngo si bonyene dufise turafise abagabo bibicuju anazogishira hamwe abagabo mu bujuju turafise abagabo baboregwa twashobora kugira ishira hamwe twavuga ngo abagabo mu kaboregwe twagenda tukajyandikisha turafise abagabo bakenye tuvuga ngo abagabo mu bukene ego utihamagara ntiyanka izina mugabo wo kumva izina abantu bagutore kuko twanagutorera mugabo ntibo kumva izina witoreye uburundi bushaka ivyitegererezo uburundi bushaka imboneza dushaka rero imboneza ivyo bintu byose negative ivyo bintu byose bityoza bisubiza inyuma bidaha abantu kuvumbuka ngo kwinanata ngo bakore bitabera urumuri abantu mu ndero mu nyifato mu kibano duteza kuvyamirira kure nzo turazana wewe watanguje abagabo mu gahinda nuko gusa ico ndagushimira ndumva ko wewe waramaze no kubivamwo uri kuritegura nyene ngira kumva uzoje kuraba mushikiranganje ajejwe ivyo mwene ayo mashira hamwe uti twahe tuje kwifutisha twasanze ari kamara amazi ahubwo izo bintu byose atari ivyitegerezo mu gihugu nukuri abantu bige kubiheba tubivemwo ndengeje ngaho tugira amahoro urakoze gira kugira ko numva kanta gucumisa gira ko yacumise nyarutsa ura amasengesho kwa kane mu masegonda 15 mu masegonda 15 ico no rangiriza ko nuko kugira ubwoba bw'izina byabateye ubwoba muri benshi ariko nukubera mutazi indangura kintu yavyo n'ibikorwa byabyo nibaza twarabivuze kenshi ico duharanira nuko ikibano kiba ciza kigatekana kikazira ihohoterwa na rya zina rikivanaho hanyuma abari mu gahinda baheze izina rigahera abagabo bari mu gahinda yego baheze
rya zina izina rikivana rikagivanaho mugabo zirikana izina ribi ribi kibi izina ribi ribi kibi cyumu ciyumviye aba murahuje na Karegwa urakoze nawe Madame Clemence murakoze Dusozere. cyane jewe ico novuga nko gusozera iki kiganiro notangura nsubiramo nkashigikira yuko hariho abagabo mu gahinda nk'uko hariho abagore mu gahinda mugabo ngaca mvuga nti abo bose iyo migwi iri mu gahinda n'abana mu gahinda bariho bizokurwaho no kubiba mu muryango imico n'imigenzo itunganiriza bose ku rugero rungana kuva bakiri batonya bakabikurana bakazoca bagenda bakavyubakira ko ingo zabo abo baja mu gahinda kubera iyo mico n'imigenzo itabateguriye kugira ingo zirama kubategura kugira ingo zirama rero ni ukubigisha bose abana b'abigeme n'abana b'abahungu ko bose bafise agaciro kamwe ku bavyeyi babo mu muryango yuko bose bafise uburenganzira bungana kuri vyose harimo n'ivy'amatungo ni ukubashiramwo yuko bose bategerezwa kubahana kandi bakitwararikana kandi bagashigikirana ivyo nibabikuriramwo bakiri mu miryango yabo umwe wese azogenda kubaka urwiwe azi ko ategerezwa kuvyubakiramwo ivyo yize mu rugo yakuriyemwo nivyo bizoba ishingiro ry'urugo rwiwe ivyo navyo bategerezwa kubakiramwo no gutunganiriza abana babigeme n'abana b'abahungu mu kubigisha yuko bose bangana ku bavyeyi babo banganya uburenganzira kandi bose bategerezwa kubahana bagashigikirana bakongera bagafashanya. urakoze Maître Jacques Nshimirimana dusozere nawe uti murakoze cyane gusozera bihava bita nyorohera ko dusozereye ngo turacari muri pozisiyo zitandukanye cyane ariko jewe aho mpagaze ku kibazo c'izina y'abagabo mu gahinda abagabo mu gahinda iryo zina ntateka ririko riradutera nk'abarundi numva wahuje na Karegwa yego iryo zina ntateka ririko riraduteza ariko kandi uharanira agateka ka zina muntu abaririmwo barafise ubwo burenganzira babuhawe n'inzego zibijejwe z'igihugu sikosa ryabo uburenganzira bahawe kuko uburenganzira butangwa n'amategeko ariko wasinye niwasinyura mbaye mwambutsa ico rero Boniface yatubwiye ati twebwe ivyo turiko turakora nibatwumva ako gahinda kagahera misiyo yacu zobiheze mugabo ico yo kwibuka Boniface nuko mu ntanga ikiganiro gitangura twavuze ko agahinda kamyeho kuva kera ku bagabo ku bagore ku bana agahinda kamyeho rero ivyuko gahera hirya y'ejo canke mu myaka 5 iri imbere bama baca gufutisha ishirahamwe ivyo se nibaza yuko ari vuba aho yasinavuze gufutisha ishirahamwe navuze guhindura nibige ingene guhindura izina sinigeze mvuga gufutisha ishirahamwe ahubwo nibige mu ishirahamwe ryabo ingene bo twigisha twese nk'abarundi guhangana nako gahinda resilience tuve mu gahinda twohangana nako gute irega gahinda ni nk'ubukene yabivuze umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu agahinda ni nk'ubukene rero twoshobora kuvuga ngo hari umunsi azoba ishirahamwe mu ry'abantu hari mu bukene ngo bazoca buvamo kubera bagiye mu ishirahamwe oya tuzova muri ubwo bukene mugabo ubukene ni eta ubu twiteze imbere ni eta agahinda ni eta si zone si komine yitwa gahinda umuntu hajamo hamakavamo ni situation umuntu ashobora kubamo uyu munsi ejo akayivamo nk'uko Boniface uyu munsi atagahinda kirimo ashobora no gusubira kurabira ubundi mugore bakumvikana bakamera neza urashobora no gutwara ubundi mugore urashobora no gutwara ubundi mugore ugasubira kuba no mu gahinda ka kabiri n'akaga canke karushije nako yarimo rero ivyo bintu vy'agahinda jewe ibi mvuze biraba jewe ivyo bintu vy'agahinda ntaho bizoshikana iyi sosiyete yacu
nitwige ingene umuntu ategerezwa guhangana n'ako gahinda kujya duhangana n'ubukene umuntu agakura agenda n'amaguru ngo bavuga ati nzo ntegezo zo kwambara ibirato akiha ihangiro kavuga ati mu myaka 5 nzoba nambara ibirato umuntu avuga ati ndi mu gahinda uyu munsi mugabo nkora iki kugira ngo mu myaka 2 3 canke mu mezi 2 nzobe navuye mu gahinda kuko kuva mu gahinda n'uruhara rw'umuntu wese mwaba bubakanye mbega uwo mugore watwaye waricaye uriyumvira ico yaje arondera kuri wewe yaricaye ariyumvira ico wamurondeye ko kenshi iyo bariko baratwigisha canke abavyigisha baravuga yuko umukenyezi aza arondera mu mugabo ibintu bitatu bikaca bivyara icakane sécurité émotionnelle kumva ko akunzwe afise uwumwitaho kwitwararika kumva ko afise uwumwitwararika sécurité sociale mu kibano kumva ko yubashwe ni mukanaka arafise izina sécurité financière ariyo benshi bahora baca bitwaza uvuga ngo abakenyezi ngo bakunda amahera ngo bakunda amarongo sécurité financière ni kimwe mu byo abaje kurondera kugira ngo yumve yuko atekanye ntibimushire mu ruhagarara uko uzoja kuvuga ngo azokwambara igitenge kimwe imyaka 3 ivyo aricara nawe akiyumvira mu gufata ingingo akavuga ati mbega ninagenda nzoba ngiye mu mutekano yuwe sécurité financière hariho sécurité ica yizana ivyagwa n'izo zitatu la sécurité spirituelle ibi vyo gusenga canke kwemera igihe atekanye yumva ko akunzwe yubashwe mu kibano bamuha agaciro yumva yuko atabura utwo agaburira umwana atabura utwo yakiriza umugenzi aje kumuraba hari ibica vyizana kuja gusenga kugira ibikorwa unavuze gusenga muri rusange wese bivanye n'ukwemera kw'uko birizana mugabo igihe abonye yuko ya sécurité yarakeneye muri wa mugabo yaba imwe y'urukundo sécurité y'urukundo ni na devoir mu gitabo kigenga ingo n'imiryango ni itegeko no muri bibiliya muri evangelii bangura kunda umugore wawe urumva ni itegeko mu gitabo kigenga ingo n'imiryango abantu bubakanye babiri baba bafitaniye devoir yo gukundana na fidelité kwizerana devoir ya kabiri ni ukurera devoir ya gatatu ni ugufashanya izo zitatu zose hari igihe zibiri zivamo bakagendera kuri sankoko kuguru kumwe no kubahana ugasanga basigaye bubahana gusa ntibakundana n'ivy'indero sikirenga mugabo barubahana bageze hanze y'urugo ugasanga abantu avuganye bati mbo pacte de non agression ntukire mu bantu uzorindire dushike hahandi abantu mu rugo bafise utuntu twabo nta rugo rusa n'urundi nimwe mu kirundi bavuga ngo ingeso y'urugo ntiyubaka urundi rero ibi bintu vyo kuglobaliza ibintu vyo kumva ngo niduhamagara abantu bose bavyumva ni muze twigire mu gahinda nitwakajamo twese hanyuma bakaca baduhamagara bati igihugu kiratewe rero nimuze muhangane n'abateye igihugu mbega twibereye mu gahinda nindazoja imbere nindazoja imbere yibereye mu gahinda nta numwe ahubwo rero nihabeho muvuma y'abakura abo bantu bari mu gahinda duhereye kuri Boniface yaramaze kubivamwo n'abandi bari nyuma yiwe nibabivemwo baze bivire mu gahinda basubire mu ruhongore hanyuma twige ingene abantu bahangana n'ako gahinda tunige n'ingene mbere atanu bosubira kukajamo kandi mwarakoze gushiraho iki giciyumviro canyu kubera ko vyahaye ubutumwa inzego za leta zijejwe gutegura imiryango gutegura ingo kubera ko iki si kibazo cyo gukinisha abana babigeme tugeze ku bice 62% uyu munsi twoguma dupromotinga abagabo mu gahinda bakabura ingene baja kubaka Burundi ntibuzoja kurangura abagabo bavuye muri Gabo canke muri Chad ngo baze gutwara ababigeme bariko baravuka bariko barakura mbega iyo societe tuzoyijera gute ni abahungu bose babivamo bakigira mu gahinda tuzojera iyo societe gute nabo kwibera Imana boja mu gahinda wasanga Maître Jacques Nshimirimana mwakoze kwitaba ubutumire bwa kino kiganiro murakoze cyane turabakengurira ko mwatwiyumviriye ko kandi tugakengurukira
batukurikiranye tukizera yuko twese tugiye gushira ingufu hamwe kugira ngo turwanye abashira abagabo mu gahinda, turwanye ibituma abagabo baja mu gahinda n'ibituma n'abakenyezi n'abana baja mu gahinda kugira ngo tubeho twese mu mahoro. Murakoze umupfasoni Clemence Nunagi, namwe bwe mwakoze ko namwitavye kino kiganiro. Murakoze kudushimira kandi murakoze cyane kuba mwadutumiye muri iki kiganiro, tukaba twifuza yuko abatwumvirije nabo nyine babonye yuko hariho ibyo dukeneye gukora kugira ngo ntihagire abasubira kuja mu gahinda, mugabo na cyane cyane twubakire ku mico n'imigenzo idashira abantu mu gahinda. Murakoze Boniface Nduwimana, muhagarariye ishyirahamwe abagabo mu gahinda, mwakoze kwitaba kino kiganiro. Yego, natwe turabashimiye cyane, mwakoze kudutumira kugira ngo dushobore gushira habona bimwe mu bitera abagabo agahinda no kuraba ko kumbure hari icyo twoterera nk'inyishu mu ntumbero yo kugira ngo dukinge abaja mu gahinda, hanyuma dutegura ikibano gitekanye giteye imbere kandi kizira ihohoterwa mu miryango. Jean Claude Karigwa Ndenza ko mwakoze tubikora ko kenshi, tubashimire kubona mutatugora kutwitaba. Koregwa nije ahubwo nari kubashimira ko mwana yiteka mukantumira kandi murasubira intango yiteka yamara igicuga, umugabo w'isema niwe yirukana ishishiro ni mwantumira nzobitaba na cyane cyane kugira ngo dufashe kunagura nkuko yavuze mugenzanje umupfasoni, tugarukane itekane mu gihugu, igihugu kizira agahinda, kizira amaganya, kizira kabonge n'ikiroro kandi birashoboka. Murakoze, shimire bagenzanje twafadikanije mu gutunganya kino kiganiro, hamvuga bari mu buhinga bw'ivyuma, shimire kandi nawe ko baradukurikirana naho